ntimuryamana nta nubwo mukorana business canke ngo umwibe amahera. Mu vy'ukuri nta gahunda ufise yo kumutwara, ariko uvuga yuko mukundanye. Ni yahe objectif ufise kugira ngo ube muri iyo relationship? Uri umujene canke uri hagati na hagati mugabo uracari active kugira ngo ushobore kugwana no gushikira liberté financière yawe? Iyi video ni wewe ikorewe. Ngiye kugushikiriza ibintu indwi vyo gufasha kugira ngo ushobore gutegura ubuzima bwawe ndetse no kugana ku ntsinzi yo gushika kuri liberté financière. Ivyo byose bigusaba kuba ufise education. Ikintu ca mbere, nimba uri umujene wifuza gushika kure cyane kandi hashoboka, nuko utokwama wiruka inyuma y'abagore. Abajene benshi bazi ko kuvugwa neza no kuba umurasta bikugirwa nuko wiruka inyuma y'abagore benshi, ariko siko biri, kubera yuko biguhombya. Uradandaza canke ufise iyindi source de revenu ukura ahantu, ariko iyo urose amahera mu vy'ukuri wo kwinvestisa umugore uwo ari we wese ubonye kugira ngo ushobore kuba wokundwa n'abakobwa canke abagore runaka, igitigiri runaka, kama wibaza ko ivyo ari byo bizotuma ubandanya utera uja imbere canke ari byo bizokugira umurasta, ariko siko bimba. Uri honnête, ni vyiza yuko ubana n'umuntu umwe uwo ashobora kumwinvestisamwo muri buri kimwe cose. Uwo wabikora uko uzokundwa n'uwo mubanye canke muri kumwe mu rukundo, kandi uzosavinga umwanya n'amahera bizotuma ugera kure. Yes, ico ni ikintu nk'umujeni yifuza gutera aja imbere yobandanya araharanira kugira ngo agishe. Ikintu kigira kabiri, uri umujeni upambana ijoro n'umurango kugira ngo ushike ku mutahe runaka, kugira ngo utangize business. Mu vy'ukuri ntabwo ari amahera azana umugambi, ahubwo umugambi niwo uzana amahera. None ko warose amahera ikakunanira kuba wokora umugambi, ntuzokwihutire kugura inzu shasha canke inzu izimvye kugira ngo ushobore kwemeza aba n'abariya, kubera ko nimba Elize yifuza gushika ku miliyoni 100 amaze kuzigerako, akaca mu vy'ukuri agura inzu yo kubamwo y'imiliyoni 100, abaguze ikintu kiri passive. Nta mahera kizozana ico kintu, nubwo hariho kimwe uba ukemuye, hariho ikindi uba uteje. Niyo mpamvu byiza ukwiye kugura inzu de location. Izo nzu ukaca ushobora kuba wozikotesha nawe ukagenda kuba mu nzu nziza ariko ibayabaye, ihuriranye n'indoto zawe ndetse ishaka kukwerekeza mu ndoto yawe neza na neza no gushika kuri some doramu. Ikintu kigira gatatu, urosa amahera runaka, uciye wumva yuko kubera ko Elize yaguze imodoka, nawe ushaka kugura imodoka kandi nziza kandi izimvye, kugira ngo wemeze abantu bo muri quartier, wemeze famille n'abagenzi bawe. Ivyo ni gihushanye cibarabara rigana kuri liberté financière, kukwigenga k'ubutunzi. Nimba ari umujeni nuronka amahera, ntuzokwihutire gukora ibintu kugira ngo wempressione abandi, ahubwo bikore mu buryo bwawe kandi bwiza. Fata ya mahera wari kuguramwo imodoka uyashire muri des actifs, ibintu bizana amahera. Ivyo nivyo bizoguhereza imodoka nziza wifuza, kandi nabyo bibandanye bibaho. Yewe abajene bakora ikosa rigira kane mu kugura ama appareil azimvye, telefone hamwe n'ama ordinateur, tutibagiwe n'impuzu zizimvye, kugira ngo bemeze abo mu rungano rwabo. Ivyo ntabwo bizogushitsa ku iterambere rirama, kubera ko mu vy'ukuri ivyo uko bukeye uko bwije byama bi amorotisa canke bitakaza agaciro, kandi iyo ikintu gitakaje agaciro ntibisigura ngo kiba kikazanye. Ni nayo mpamvu nimba uri umujeni wifuza kujya kwiterambere runaka, mu vy'ukuri
tandukana no kuba ubuzima bwo kwimpressiona abandi ukumva mu vy'ukuri ko wogura ibi na biriya kugira ngo ushobore kuboneka neza muri society, ariko utariko urinvestisa mu bintu bizokuzanira. Ikindi kintu kigira gatanu kandi naco nyene ari kibi kugwaruka bifuza gushika ku iterambere rirama no kuri liberté financière, mu vy'ukuri nukumva yuko wofata tagisi aho ugiye hose, wogendera mu modoka izimvye kugira ngo ushobore kuba wo kwemeza abantu Eliza arakaze bimusa atonze ku kazi atona na tagisi no suko umujene ari mwibarabara rigana ku butunzi bwo kwidegembya abikora, ahubwo uremera ugaca bugufi ukajana n'abandi ndetse ukaba woshobora kuba ahantu yabaye banakiriri banahehe kugira ngo wumve ko uri VIP kugira ngo wemeze abandi. No, iryo nikosa. Ikindi kintu kigira gatandatu nk'ugwaruka ushobora kuba wohagarika kugira ngo ushike ku iterambere ryawe ni kwambara ibijanye n'agakuku canke amamarke. Ati nambaye Gucci simberwa kandi sinemeza abo muri societe. Ati nambaye Nike, ati abandi bana bombona gute? Nambaye ibizimvye bovuga gute? Mbega noba ndi umusore yiyemera kandi yifuza gushika ku iterambere runaka? No, urabeshe. Umusore wa nyawo ntajana n'agakuku kandi agendana n'abamusambuza gusa, ahubwo yama agendana mu vy'ukuri n'abantu bomu. Ikintu kigira indwi ari naco canyuma muri iyi video, nizahe mbuga wisanisha nazo canke na yahe mashene yo kuri televiziyo ushobora kuba wororera? Niza Netflix? Mu vy'ukuri uriko uraraba iki? Nibiki uriko urahereza amaso yawe ngo bigaburire ubwonko bwawe? Mu vy'ukuri ko wirirwa ku telefoni, nibiki wiga bizokuzanira umwimbu ejo niwabimenya? Mbega uriko uratakaza umwanya wo kwiyabonesha ku mbuga zituma ibigumbagumba vyawe by'umubiri bikujana mu buryo bwo kwipfuza, mu busambanyi ndetse n'ibindi, canke buri munsi wama wiyabonesha ku masheni yaba yo ku marezo sosio canke kuri televiziyo agufasha kunguka byinshi mu bijanye n'ubumenyi bizogufasha guterera mu iterambere ryawe no gushika ku ndoto zawe, tutibagiwe liberté financière. Mu vy'ukuri hoba hariho ikindi kintu c'umunani woba uzi uri umujene yifuza kugana ku iterambere rirama adashobora kuba yokora buri munsi? Duhurire muri commentaire, kandi nimba unezerezwa n'ibiganiro bica kuri iyi channel ntukekeranye no gukora follow, ntukekeranye no gukora partage ku bandi kugira ngo tubane turi abajene benshi bifitiye icizere, bafise indabo imwe ndetse bafashanya mu kungurana ubumenyi no gushika ku mbonoka zoza yagutse kandi yatanze success iboneka. Ndagushimiye, ndagucengurukiye. Elize Venal, coach en développement personnel et communautaire. Nare ni à gauche, ni à droite, à l'orientement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.